Mwavuze yuko uyandikisha abafise ya telefone Android bishitse itagikora yapfuye canke yashikiwe n'ibindi vyago uyo muntu nyene imodokari azoshobora kunywesha gute? Tugeze ku kibazo kandi cabajijwe n'uwitwa Masudi kiraba ivyerekeye sopebu akavuga ukwandikisha imodokari bakoreje n'amatelefone y'ama Android mbere akagera kure akagira ati mbega none bya bikoresho navyo vyavyuma bita ama groupe électrogène be nibindi biri ahantu bitavako ati navyo bizogenda gute? Murakoze kumijambo mu bushikiranganje bw'amazi meza amasoko ntanganguvu ubutari n'agataka bwaratanze intumbero yo gukoresha ibitoro ku buryo bushasha bujanye n'ivyo twita digitalisation. Ikigo Sopebu carafashe mu minwe icyo kibazo kijanye n'ivyo bijanye n'itunganya rishasha ry'ibitoro ku bintu byose bicanzwe bifata binywa igitoro ku buryo abakoresha ibitoro byose bategeza kwiyandikisha nk'ubwo buryo bushasha. No kuvuga amabisi, amayase, amakamyo, amabeni, imodokari za leta, imodokari z'abadiplomate, imodoka z'ubwoko bwose, ibimashini bikora amabarabara, bajaji, amapikipiki n'ibindi. Ubwo buhinga bwa none buriko buratunganywa n'ikigo Sopebu kugira tushobore kumenya ibitoro dukoresha mu gihugu ingene bingana. Musanzwe muzi ko ibitoro vyinshi byagiye birafatwa hirya no hino kubera abagizi ba nabi bavyiba bakongera bakanabinyegeza. Ni mu iyo ntumbero rero muri Sopebu igitoro cyose kizoba gitanzwe kizomenyekana muri Sopebu. Bazokora gute? Mareba mu biyandikisha bakoresheje itunganywa nishasha twise igitoro pass. Umwene gihugu wese ariyandikisha asanzwe akeneye igitoro bakamwandika. Mu gihe yagize ikibazo hari inimero twashizeho kugira zibafashe kubo umuntu wese ari kariyandikisha. Hariho inimero 77 majana 336 majana 5. Ndayisubiramwo hariho inimero 77 majana 336 majana 5 n'indi nimero 71 majana 818 ubusa ndayisubiramwo 71 majana 818 ubusa. Yabajije ati mbega abo bose badafise ayo matelefone Android bizogenda gute? Nibaza ko ata muntu numwe ashobora kugura imodoka adashobora kugira telefone. Yatayifise naho rero arafise umugenzi afise iyo telefone. Birakunda ko ushobora guca ku mugenzi wawe bakamandikira kandi bigakunda. Dusaba ko uwo muntu yaciye ku mugenzi wiwe ari giharuro kabanga udashobora kucibagira kuko cibagiye hageze ko tutangura kumwesha ibitoro ku buhinga bwa none nibizokunda. Twasaba abo bose twarashizeho ikiringo kijanye n'iryo ringaniza rishasha. Ikiringo cya mbere twaragitanze n'ubu dore gutanga twarongereje ikindi kiringo gushika itariki 13 mu kwezi. Dusaba bose rero cyane mu gisagara cya Bujumbura gushika ku iyo tariki bazoba bahejeje kwiyandikisha. Dusanzwe tumenyereye abarundi ko hashika ku itariki ya nyuma akariho abantu bose bashwa baduka bagiye kwiyandikisha. Mu gihe tuzoba dutanguye kwandika tubandanya muyo yandikwa abazoza bwa nyuma bashobora kudazoshikirwa. Mugamo dusaba ko mwotangura hakiri kare two twabonye ko ubu bariko barandika umurindi waragabanutse kubera hongerejwe ikiringo. Turagabisha bose rero batazoba bariyandikisha ko iryo sango rirenganye batazoshobora kunywa igitoro bakoresheje ubwo buryo bwa none. Abantu baruguru bavuga ko batashikiriwe nabwo nyene turiko turabutunganya tuvuye mu gisagara cya Bujumbura tujya turungika abantu bose ariko baradufasha mu gisagara cya Bujumbura bambaye umwambaro wa Sopebu bazodoga mu ntara zose ku buryo intara yose izobifise umuntu ari karayifasha kujanye n'iryo yandikwa rishasha. Ku kijanye n'amagroupe bavuze ko batoshobora kuziterura nta muntu numwe yavuze ko baterura ayo magroupe ahubwo bavuze ko mutwara ibiranga iyo groupe
nambi fise ukuntu inywa ivyo bitoro nivyo bakeneye kugira azoshireko muri server ya Sopebu kunyene bazarakurikirana kunywa ivyo bitoro ntibavuze ko bazoterura ayo maguru bijanye no maguru na bwa moto butonya butagira ama plaque nabwo nyene burabahagamarikarirwa kuja muri Sopebu kugira babandike hari umuntu ategekanijwe kuri siège ya Sopebu abakira abantu b'amagroupe akongera kakira nabo b'amapikipiki matonya atagira ndanga pikipiki turasavye rero abo bose bavyumva babifate nka nkama kandi dushaka ko bishobora kuja mu ngiro mu misi ya vuba murakoze egome tukiri ngaho nyene ko mwavuze yuko uyandikisha abafise ya telefone Android bishitse itagikora yapfuye canke yashikiwe n'ibindi vyago uyo muntu nyene imodokari azoshobora kunywesha gute mwico gihe bishitse telefone yiwe canke igafa canke bakayimwiba mu kigo Sopebu turafise urwego ruzuguma rubakurikirana abantu bazoba bari muri informatique bazoba twese tubibona vyose bizoba bihari no kuvuga azoca yishikira ku kigo Sopebu bamuhe iyo ndanga ako kabanga kiwe akagumana murakoze